mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri kw'igenekerezo rya 20 ruhuhuma umwaka wa 2024 mu gatondo hitezwe yuko hazokwa Kizoba ririmo n'ibicu bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Kayanza, Igitega hamwe n'Imwaro aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degrees Celsius 14. Ku muhingamo naho hitezwe ko azogwa imvura mu Cibitoke, Ibubanza, Ibujumbura, mu Rumonge, mu Ibururi, Imakamba, mu Rutana hamwe no mu ntara ya Ruyigi hamwe n'Igitega. Imvura mvikana mu mituragaro ikazokumvikana mu ntara ya Makamba, mu Rutana hamwe no mu Ruyigi. Ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi kikaba citezwe mu Kayanza, Imuramvya, Ikaruzi hamwe n'Imwaro. Azoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degrees Celsius 28. Mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge igihe cy'isaha 12:22 z'umugoroba. Nuko rero bihana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye, mwakoze mwese kuyakurikira naho butaha.